buryo mbwira Imana nti Mana nukuri ntabwo dupfa n'ivyo wompa, ariko ndumva ndagukunze n'umutima wanje wose. Ndamufata kunda, ndamusengera, mbona aradashwe, mbona adashwe iki egre kinini cirabura cane gose, cirabura gose, gifise umunwa usongoye. Ariko muri ico gihe naragenda muri karaoke nkumva ko umengo niyo yomara stress, nkagenda nkicara nkumva ko umengo bavugije umuziki uhavumara stress. Bona sifiwe sana, ariko ntabwo bimara stress. Umara stress ni Imana. Duhindura amasengesho, jewe ndakwature ko ivyo mbona vyiza bibereye, nawe unyature ko ibindi. Bene data, Imana yarigaragaje. Iyo umuntu aba mu idini ariko imwe mu yiwe ugasanga irasinziriye, ugasanga ntakangutse ku buryo n'ubwo impanda yovuga ari tayari kuba yosanganira umwami w'abami mu kirere. Docteur haheze 3 semaines atubwiye ngo kayanyu iragoye, ngo reka tuze turabwiza abantu kuri, ngo ivy'iwanyu biragoye birakomeye. None aka kanya birakunze. Bene data, mwijuru hariho Imana. Nimba muri mu kigeragezo nk'ico, nimuhuze umutima n'inama, nimusenge mufatanya amaboko. Shalom shalom. Nitwa Cynthia Ndayizigiye, ndi umumama, ndubatse, maze imyaka 6 nubatse n'umushinga naye wanje. Twabaye niyo nahe dushaka kubaha. Nabaye mu kigeragezo c'imyaka 6 atakibondo mfise. Nagira ndabasangize ino témoignage, ndazi neza yuko itabura umuntu umwe canke babiri ishobora gufasha. Reka ndabahe iyi ntahe, kuko iyo nihweje, iyo ndavye umwana mfise, mbona Imana, mbona kugira neza kw'Imana, mbona igitangaza c'Imana, mbona ukuboko kw'Imana. Ino témoignage yacu igizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere, twaragize mariage turubaka, hanyuma turizera yuko tuzovyara nk'abandi. Mugabo umwaka wa mbere urahera, wa kabiri urahera, wa gatatu urahera, atakibondo turaronka. Aho hose twaguma twizera tuti bizogenda neza, ntibiraba bibi. Hanyuma etape ya kabiri, tuja mu kwigwanirira. Wari umwaka ugira 4, tuja mu kwigwanirira turondera kwa adopta. Turadopta umwana, mugabo naho nyene nta umwaka umaze guhera, uwo mwana aragenda. Bano b'impano, iyo Imana ifise ico yakuvuzeko, irironderera inzira. Uwo mwana amaze kugenda, nukuri naragize agahinda kenshi, narababaye mu mutima, narababaye, naracitse intege, kuko uwo mwana narataha nkanezerwa, narataha mbonye uwo mwana nkumva ndanezerewe, nkibagirwa ko ntigeze mvyara, nkibagirwa ko ata mwana mfise, kuko uwo mwana namufata nk'umwana wanje, umwana nivyariye. Naramukunze urukundo rwose, naramukunze mperezako, ku buryo umugabo wanje twabipfa ndabishize kuri stata kambwa ati ivyo bintu uri kurashira ko nibiki, ivyo bintu nibiki, ivyo bintu urimwo nibiki, akababara. Ahubwo jewe nkaca mbabara gusumba, nkabona umengo ndankundira uwo mwana ntamukunda, nkamubwira ni mukunde, uwo ni w'Imana yaduhaye, mukunde. Bantu b'Imana, iyo Imana ifise ico yavuze iragikurikiza, iyo Imana ifise ico yavuze nukuri iragisohoza. Uwo mwana yagiye mu buryo butangaje, naratashe, ntashe, sanga umwana bamutwaye, sanga mama wiwe yamujanye, yatekeye ibintu vyose vy'umwana, baratwara baragenda. Ndababara, ndagira agahinda kenshi cane, ndakomereka mu mutima, kuko n'amasezerano twari twarahanye n'uwo mumama
atari écrit mugabo twari twaravuze yuko tuzovyandika tukaja kwa noteri akandika yuko ampaye uwo mwana kuko yari umwana yavyaye uwundi mwana akambwira ati jewe sindi tayari kurera uwo mwana ata papa wiwe umfashije wowe ukamunderera unashatse kubera ko nari muri procedure zo gusanga umugabo hanze umugabo wanje aba hanze mugabo nyuma y'ukwezi après 2 semaines canke ukwezi araza akongera agasubirayo hama numva ko ari ibintu bisanzwe nkavuga ni sawa ahubwo tuzoca tumwiyandikako kugira ngo aje muri dosiye yanje nivyakunda yuko nsanga umugabo ndamutware arambwira ati nukuri nta kibazo nanje ndabinezererewe yari umwana akiri muto ubu mama wiwe yarafise nka 17 ans 18 ubona ko ari umwana vraiment atarashira amaguru hasi ari umwana ari muri ambiance irenze urugero yari yaje avuye mu Buganda akambwira ati nzoca nisubira mu Buganda nticewe nta kibazo n'ubundi ndabona yuko wewe utari prête kurera uyu mwana hanyuma tukiri muri ivyo twaravyumvikanye ariko ndamubwira nti ntibizoherera mu mvugo gusa tuzobishira no mu nyandiko ejo neje bundi ntihazogira ico dupfa je nawe atoke sawa hanyuma heze umwaka turiko turategura anniversaire y'umwana niho nasanga rero umwana yamutwaye nibaza ko yiyumviriye kuri ico kintu namubwiye asanga kiragoye ariko nari namuhaye shwa zibiri ndamubwira urumva umwana yagira yuzuze umwaka ndamubwira ni ubwo ndiko ndategura anniversaire y'umwana reka niwabona yuko bidashoboka yuko twoja kwa notaire ngo nyandikire yuko mpaye umwana nta kibazo wowe uzomutware ariko muzoca muva ngaha ndabasezerere muve ngaha mugende mutangure ubuzima bwanyu ubwo rero yabonye bigoye ahitamo kugenda ntashe ndababara ndavunika ndakomereka uwo mwaka wa kane buraheze nja mu mwaka wa gatanu nkiri muri ivyo nkibabaye nkikomeretse nza kuronka intahe nza guhura na mama Ansira yaje kuri eglise iwacu ariko araduha intahe yiwe bene data nta kindi kitubohora atari ijambo ry'Imana ariko araduha intahe naratahuye ibintu vyinshi naratahuye abo tugwana nabo ko atari inyama n'amaraso naratahuye imbaraga zitugwanya uko natwe abana b'Imana uko umugeni wa Kristo akwiye kumenya abamugwanya nawe akaba maso ndatahura iryo banga ndaza mu rugo rwanje ndasenga ndavuga nti nibwe isengesho nibwe guteramira urugo rwanje naricaye gusa ndarera amaboko ndavuga ngo Imana izokora ivyo ishaka ego Imana irakora ivyo ishaka mugabira gusaba nawe uruhara rwawe nk'umugeni wa Kristo nk'uwamenye ibanga nk'uwamenye uko bagwana intambara sinigeze ngwana iyo ntambara ngo menye ko ngiye kuyigwana mu masengesho bene data uwo ico gihe menyana na mama Ansira ndatahura iryo banga naraje mfata 2 semaines zo gusengera urugo rwanje ndagira jeune prière hanyuma umugabo arataha amaze gutaha asanga ndi muri jeune prière nawe arashika aramfasha turafashanya tukaza turavyuka saa 9 z'ijoro tugasenga dufatanya amaboko duhamagara Imana mugabo reka ndababwire bene data muri ico gihe maze gutahura ayo mabanga y'ukungene tugwana na satani y'ukungene abo tugwana nabo taraba inyama n'amaraso ari impemu mbi zigendera mu kirere maze kumenya iryo banga naragiye mu mwuka naranezerewe narahishuriwe amabanga menshi sinahaye akaryo satani ko kongera gufata urugo rwanje uko ashaka naravyuka mwijoro nkasenga nkamwirukana muri ico gihe nyene bene data hari ikintu cabaye gikomeye subi inyuma gato y'umugabo amaze kuza yaraje turaja kwa muganga nkuko twari dusanzwe tugenda tumaze kuja kwa muganga baduha inkuru mbi docteur wanje yankurikirana akamukurikirana nawe aratubwira ngo basha ngumviriza ndababwire
aranavuga ikintu muri ico gihe cakomerekeje umutima wanje, mugabo ndashima Imana kuko hariho ibidukomeretsa bikakomeza kudusunikira ku Mana. Aratubwira ngo kayanyu iragoye, kayanyu ntiyoroshe. Amaze kutubwira guco, twaratashe dutaha mu modoka atawuvugana n'uwundi, twumiwe. Mugabo shitse muhira binsunikira mu masengesho cane, noneho gusomba. Numva mfise ukwizera kudasanzwe, numva ndanezerewe cane n'Imana. Hanyuma bersere wanje umushiki w'umugabo arazi ico gihe umugabo akiza, arambwira ngo Imana yantumye ngaha iwawe Cynthia. Ntiyakubwiye gute? Ngo Imana yambwiye ngo nze mvuze impundu, ngo hari ico Imana yakoze ngo mvuze impundu. Ndamubwira nti zivuze ko Imana yabikubwiye ubwira bikora. Aravuze impundu, aravuze ibgeregere, nanje ndamufasha. Mugabo nkumva ndatangaye, nkumva umengo nyene ivyo arimo sindabitahura cane. Marambwira ati Senti, Imana yantumye ntabwo yibeshe, kandi ndazi yuko ntavangiwe. Arambwira ati none ntaco vy'ukuri Imana irakora kugeza n'ubu? Ndamubwira nti reka ndagushingira intare, mu bifatika mu biboneka ntaco Imana irakora, ariko hari ikintu Imana yakoze mu mpwemu yanje. Ndumva nasubiye kuba gusubira ku rufatiro. Ndumva impwemu yanje inezererewe Imana mu buryo budasanzwe. Ndumva nkunze Imana. Nivyo bihe ndiko ndabamo. Ngo ivyo ndiko ndavuga sivyo, ngo Imana yambwiye nzi ntera impundu ko hariho ico ikoze. Nacira gikora. Ni kubera ko nimba impwemu yanje yabaye nzima, nkumva ndakunze Imana, nkumva ndanezererewe Imana, nkumva ndi proche n'Imana, nta kibuza yuko n'ibindi Imana ibikora. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye ni inyongezo. N'ibindi vyose irabikora. Ni kubera ko hari igihe nariko ndamubwira uwo muramukazi wanje, ni kubera ko hari igihe umuntu aba mu idini ariko impwemu yiwe ugasanga irasinziriye, ugasanga ntakangutse ku buryo n'ubwo impanda yovuga ari tayari kuba yosanganira umwami w'abami mu kirere. Nariko ndanezererewe Imana. Numviriza ndakubwire mama Armel, ni Imana yabikora itabikora ndumva ndayikunze. Ni ubu ndashaka yuko nywana nayo, ndashaka yuko mba inshuti yayo. Nibisigaye nibisanzwe. Nukuri nari numva nezererewe Imana. Muri ico gihe rero Bersera amaze kugenda, twari muri ayo masengesho je n'umugabo tunezererewe Imana, tuvyuka mwijoro saa 9 z'ijoro tugasenga dufatanya amaboko. Hari ikintu ushaka gupartage abantu b'Imana, surtout bari muri ibi bibazo nk'ivyo twabayemo. Nimba muri mu kigeragezo nk'ico, nimuhuze umutima n'inama, nimusenge mufatanya amaboko, nimusenge mufatanya amaboko, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri canke batatu bazobakoranye kubw'izina ryanje, nanje nzoza mbe hagati yabo. Nukuri ivyo bintu muri iyo myaka yose ntitwigeze tubikora. Umwe yarasenga ukwiwe, uwundi agasenga ukwiwe. Umwe yarashobora kuza akaryama agasenga mbere yo kuryama, ugasanga uwundi ari muri salo, ntidusengere hamwe. Mugabe igihe twavuga tuti reka dusengeranire dufatanya amaboko, unsengere ndagusengere. Ndazi ivyo Dr. avuga kuri jewe, nanje ndazi ivyo avuga kuri wewe. Reka rero tubihindura ubusa, duhamagara Imana. Ico gihe Dr. atubwira guco, nico gihe twavuga tuti reka duhindura amasengesho. Jewe ndakwature ko ivyo mbona vyiza bibereye, nawe unyature ko ibindi. Bene data, Imana yarigaragaje, Imana yarakoze. Après 3 semaines gusa Dr. atubwiye guco, nasanze natwaye inda, nasanze mfise inda. Imana ni nziza cane. Ariko reka ndababwira ikintu cantangaje. Umunsi umwe muri iyo minsi naravyutse ndasenga, umugabo wewe aguma aryamye. Agumye aryamye ndasenga muri salo jenyene. Hama
ndasubira muri chambre ndaryama mpejeje gusenga. Naho nyene nshitse mu gitanda numva amasengesho ariko aradudubiza, numva nuzuye umunezero, numva ndakunze Imana, ndasenga muri chambre nicaye ku gitanda. Naho nyene numva ntibihagije, ndabwira umugabo nti mbabarira uvyuke ndagusengera, ni ndumva ndongowe kugusengera cane. Aravyuka, ndamufata kunda, ndamusengera, hanyuma araryama nanje ndaryama. Nkiryama nkishira umusaya guca ku musego nkiryama, ubwo nyene nja mwiyerekwa bene data, mbona ndiko ndasengera umugabo, mpejeje kumusengera mbona aradashwe, mbona dashwe iki egre kinini cirabura cane gose, cirabura gose, gifise umunwa usongoye, cirabura kinini cane. Mbona arakidashwe, amaze kukidawa akidawa capfuye. Amaze kukidawa capfuye ngo jewe ndatangara, ngo ndamubwira ni mbega Mana yanje, iki kintu cishwe n'amasengesho gusa. Ngo nawe ngo nkabona ariko aratangara avuga ati ahubwo iki kintu cari kiri muri jewe. Hanyuma camva mwiyerekwa, mvuye mwiyerekwa subira kandi ndamuvyura. Na n'iminota 5 yari iheze mejeje kumuvyura ngo ndamusengere. Arambwira ati nibiki kumuvyura? Ndamubwira ntumviriza, reka vyuka ndakubwira ivyo ndose. Ndabimubwira, aca arambwira ati wosanga hari ikintu Imana ikoze. Ndamubwira nti apana kuvuga ngo wosanga, jewe ndemezwa neza mu mutima ko hari ikintu gikomeye cyane Imana ikoze, kuko muri ayo masengesho igihe namuvyura ngo avyuke ndamusengere, naramusengeye mpindura ubusa, ndabwira Imana ni Mana yanje, ndakwinginga ugirire operation umugabo wanje, ndakwinginga uhindure ibikwiye guhinduka, ubimuhindurire, ibikwiye kuvanamwo bivemo, ivyo ushaka ko bivamo bimuvemo, ivyo ushaka ko bimujamo umugirire operation wewe wenyene. Bene data, ndamubwira ntuvuge ngo wosanga, ndemezwa neza hari ikintu data akoze, ushaka uvyemere, hari ikintu Yesu akoze. Tuti amen. Aravuga amen, nanje amen, turasura turaryama. Haheze indwi 3 niho nagira napima. Maze gupima naratangajwe n'ubukuru bw'Imana, sanga mfise indabasha, naranezerewe. Ndavuga nti docteur, haheze 3 semaines atubwiye ngo kayanyiragoye, ngo reka tuze turabwiza abantu kuri, ngo ivy'iwanyu biragoye birakomeye, none aka kanya birakunze. Bene data, mwijuru hariho Imana, mwijuru hariho Imana. Mugeni wa Kristo aho uherereye hose, ba mu masengesho, ntudibame, nufata ibintu ko bisanzwe, nkuko nanje nagiye ndabifata ko bisanzwe, ngo umwaka wa mbere birasanzwe, uwa kabiri birasanzwe. Hariho umugani mama wanje yahora nshira kera, akambwira ngo umwansi niyo atakwishe aragucereresha, umwansi naho atakwishe hari ibintu agucerereweshamo ukabiteberamo utari kubiteberamo. Mugeni wa Kristo, haguruka, senga, kuko abo tugwana nabo bobo saba inyama n'amaraso, tugwana n'impwemu mbi zikorera ahantu ho mu kirere. Vyuka mwe mu mama, vyukira urugo rwawe, nubwo umugabo wawe yoryama, wewe vyuka, sengera urugo rwawe, teramira urugo rwawe. Ntudibame ngo bimeze neza, ntudibame ngo nubwo ntaravyara meze neza ndafungura, nubwo ntaravyara nsa neza mba muzu yanje. Oya, ni wibwe na Satani. Haguruka, umenye ko abo tugwana nabo, abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso. Oyaha. Hanyuma ikindi natahujwe gikomeye cyane, turondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, turondera ubwami bw'Imana no kugororoka, tube mu buzima bwo kwezwa. Bene data, igihe nari muri ayo masengesho narumvise nkunze Imana n'umutima wanje,
narumvise imana ndayiryohererewe, narabwira imana, ni imana sivyo kwigirisha, nukuri sivyo kwigirisha, wampezagira utampezagira, wampa ikibondo utakimpa, ndumva umutima wanje ugukunze. Ico nshaka nuko ubugingo bwanje butazoherera Gehenomu. Bene data, mugeni wa Kristo ahuri, haguruka, umwami Imana araje, Yesu araje, aradusanga mu biki. Je narakunda Imana, naraja mu rusengero nkumva ndakunze Imana, ariko nivyo mwisi hari ivyo nari nkikunze. Muri ico gihe nari mbabajwe n'ivyo bintu, jewe sinigeze ngira ambiance, ariko muri ico gihe naragenda muri karaoke nkumva kumengo niyo yomara stress, nkagenda nkicara nkumva kumengo bavugije umuziki uhavumara stress. Bwana sifiwe sana, ariko ntabwo bimara stress, umara stress ni Imana, kuko iyo umuhamagaje arakwitaba. Nico gituma yavuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ivyo utari bwabone. Igihe ntahujwe, igihe mama Ansira namwumva ashinga intahe, naramufixa ariko aravuga ijambo ry'Imana, nkatahuzwa vyinshi, nkatahuza ivyo nari nkwiye gukorera urugo rwanje ntarukoreye. Ivyo ntari nkwiye kurukorera ntarukoreye nibiki, sinaruteramiye, sinarubereye maso, nararangaye. Sinifuza ko hari wundi mu mama yorangarira urugo rwiwe. Ni warangarira urugo rwawe, Satana ararumanipira uko ashaka. Haguruka yewe mupasoni, uhaguruka uvugira Imana yawe, uhaguruka usenge, ariko usenge uri mu kuri no mu mpwemu, kuko Imana yacu ni mpwemu, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mpwemu. Nico gituma yabwiye wa mu mama w'umusamariyakazi ngo rega igihe kirashitse ko abasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mpwemu. Igihe kirashitse yuko tuva mu bunyedini, tuva mu madini tukareka kuba abanyedini, ariko tugasenga Imana mu kuri no mu mpwemu. Bene data, biraryoshe gusenga mu kuri no mu mpwemu. Hari ibintu duharanira bidakenewe, umuntu agaharanira gutunga, umuntu agaharanira kurongorwa, umuntu agaharanira kurondera abana nk'uko nabiharaniye, ariko nibihagije teri yindi ntambuko yo kurondera umwami Yesu. Nta kintu giryoshe nabonye nko gusenga mu kuri no mu mpwemu, nko gusenga atajwi rikwagiriza ikibi, nko gusenga uhamanywa n'Imana kuri umwana wayo. Haleluya, kuri umwana wayo, apana kutari umuntu wayo gusa, ari kuri umwana wayo. Mama Ansira naramushimiye cyane kuko yarakanguye impemu yanje arayikangura. Bene data, abantu b'Imana barakabaho, abantu b'Imana barakabaho. Maze kumva intahe yiwe naranezerewe. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana nta kindi kibohora umwana w'Imana atari ijambo, nta kindi kizokubohora atari ijambo. Niwitega ibitangaza, niwitega baze bakubwira ngo pokea gari, pokea visa, pokea Yesu. Niwamupokea n'ibindi bizogukurikira, kuko uzoba umwakiriye. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyitimanye umwana wayo w'ikinege ikamuduha ku bwacu, izoburite kumuduhana n'ibindi byose. Rondera ubwami bw'Imana, ibisigaye bizogukurikira, ni inahe nagira ndabahe bene data. Nukuri ubu ndakikiye, ubu mfise umwana w'umuhungu w'amagara meza, avyibushe, asa neza. Bene data, Imana narayitangariye. Subiye inyuma gatoyi, igihe cyose tuzokwigwanirira, Yesu azoza bomora ivyo twigwaniriye, ashinga ivyiwe. Uko niko Imana yabwiye, uko niko wa mumama wa mumbanda wa Sara yagiye kubera agasuzuguro kugira ngo umwana w'isezerano ashike. Sinarinzi uburyo uwo mwana yogenda, narababaye ndakomereka. Nubwo nababaye, Imana niyo yabikoze kugira ngo uno munsi ndonkuwi wanje
kuko ngira ngo Imana yararavye iravuga iti mbega uyu mumama araza gutunga umwana wo hanze n'umwana w'isezerano, reka mbanze nirukane uyu mwana nzomenya uko ndamutunga. Kuko nujya Imana yirukanye wa Hagayi ntiyamwirukanye kubera ko imwanse, ariko yashatse uw'isezerano avuke, niyamara kuvuka uwo wundi Imana izomwitwararika. N'uwo yaba ngaho iwanje si jewe namwirukanye, nasanze mama wiwe yagiye ntanabishaka, ariko iyo barinzi ko bameze neza nanje ngaha ndakikiye. Bene data, mwijuru hariho Imana, hariho Imana yishura, hariho Imana yumva, hariho Imana gusa ikeneye yuko umwana w'Imana amenya ukuri, ukuri kukamuha kwidegemvya. Reka kumenya kwakira profesi gusa, akira ukuri kw'ijambo. Ukuri kw'ijambo kuzokushikana kuri vyinshi, kuzokugurura amaso yawe y'impemu, uzosoma Bibiliya utahure vyinshi, uzogendana na Yesu. Haleluya! Azokugwanirira intambara, azokubera amaso. Umugabo wanje amaze ico kinyoni kimaze kumuvamo, ico kiegre kimaze kumuvamo, aravuga ngo wosanga. Ndavuga ntabwo, reka kuvuga ngo wosanga. Data hari ikintu akoze, data hari ibintu abohoye muri wewe. Muri ico gihe nyene niho naciye nsama, bene data, niho naciye ntwarinda. Uno munsi ndi umumama, uno munsi ntabwo ncitwa Cynthia, nitwa mama Sami, nitwa mama Samuel. Umugabo wanje bamwita papa Samuel. Imana yaraduhinduriye izina, Imana yaraduhinduriye amazina. Uno munsi turabavyeyi. Bene data, niyo ntahe yanje nashaka kubaha, ntera intege abari muri ivyo bigeragezo. Ndababwira ngo mwijuru hariho Imana itabara. Haguruka gusa, senga. Hari ico usabwa, urasabwa guterama, urasabwa kutadibama, urasabwa kutagendera muri iyo modoka yawe gusa ngo udibame washizemo climatiseur. Oya, gendana n'Imana. Mama Ansira yaratwigishije, yarenspiye ubuzima bwanje ku buryo hariho ibintu yavuga ngatahura kabiri. Akavuga ati ugasanga umuntu agiye muri salon de coiffure, ntazi uhava musokoza. Bisengere, uwo muntu ari hejuru yawe, senga mu mutima. Ubu ndagenda muri salon de coiffure, n'abandi muri salon nkasenga. Baba bariko barankorera inzara nkasenga, baba bari mu mutwe bankorera imishatsi nkasenga. Bene data, kubera ko abo tunigana nabo, abo tugwana nabo saba inyama n'amaraso, ni mpemu mbi zo mu kirere. Ntabwo bigusaba kudibama, haguruka, senga. Kuko nutasenga n'uwo mwana nahawe nintamubera amaso bashobora kumunyaga. Ariko Mana yanje, Imana ni nziza, Imana yaduhaye ijambo ni nziza, ni nziza. Ni inahe yanje nagira ndabahe. Uno musi turakikiye, uno musi ndahetse, uno musi ndumumama, kubera ijambo. Ivyo vyose ni kubera ijambo. Ndabashimiye, nashaka ndabapartage ino ntahe, ndababwira ukuntu Imana ari nziza, ndababwira ukuntu Imana iyivuze isohoza. Ariko na cane cane ndababwire yuko dufise uruhara nk'umugeni wa Kristo. Ukwiye kumenya yuko turi mu bihe vya nyuma, turi mu bihe vya nyuma. Umugeni wa Kristo yiyumvira iki kintu. Mbega impanda yovuga, mbega umwami w'abami yoza no musanganira mu kirere. Mbega yoza no musanganira, mbega yoza noja mu bwami bw'Imana. Mbega wibaza iki kintu. Iherezo riri hafi, bene data. Mugeni wa Kristo aho uherereye hose, menya ko turi mu bihe vya nyuma. Tureke kudibama, dushaka ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Dushaka Imana, nidushaka ivyiduha, dushaka Imana. Nta kintu canezereje nk'ukungene igihe nari muri 2 semaines za jeûne prière, umutima wanje waranezerewe ku buryo mbwira Imana nti Mana, nukuri ntabwo dupfa n'ivyo wompa, ariko ndumva ndagukunze n'umutima wanje wose. Bene data, nidukunda Imana, niturondera ubwami bw'Imana, nidushaka Imana, nitwumve ko dufise umutwaro wa benshi bataramenya Yesu, abo tuvukana,
maze kuba muri ivyo bihe naratanguye ndiyumvira abo tuvukana bataramenya Yesu, mbega narababwiye ubutumwa, mbega naragize agahinda ku bwabo. Hari ibintu dufata nk'ibintu bisanzwe bidasanzwe, umuntu akabaho yikunda, umuntu akabaho afise imitwaro yiwe gusa. Mbega urababazwa na bene wanyu bataramenya Imana, biragutera agahinda, urarizwa navyo. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, ni naye nashaka kubasangiza y'ukungene Imana ari umugira neza. Ubu nkikiye umwana w'umuhungu yitwa Ntsinzi Samiliyamu. Ndanezererewe Imana, nzokwamamaza iyo neza y'Imana. Ntibizontera isoni gushingira Yesu Kristo intahe, ntibizontera isoni kuvuga umwami w'abami ico yakoze ku buzima bwanje, ntibizontera isoni kuvuga ico yakoze ku rugo rwanje. Narabibonye, ndabihamya, mvuga ivyo nabonye. Yesu abahezagire, Yesu abaha imigisha, Yesu abane namwe. Yesu yishura umuntu wese afise ikibazo nk'ico nari mfise, amubere inyishu, amubere intsinzi nk'uko yambereye intsinzi. Imana ibaha imigisha myinshi. God bless you.